Vyakweli bonsubiza kwisoko bona noro dizuita nukuri ndakubwiye haje umuntu akwiye kumubwira ko ari mwiza hakiri kare ukambwira ko unkunda hakiri kare nje nkabwira ati diko ndagukunda jewe niba mfise abana batanu ku mugabo umwe nyene afise abana batandatu ku bagabo batandatu nyene bon ndashima Imana kubera ko mu myaka 12 nta kofe ndakubitwa n'ukuri ana yanje mu bantu Imana hezagiye burya ndimwe oya rega iko je mugabo wanje ndamukunda n'ukuri ndamukunda kubera ko ndamubona mushira papa n'umugabo ashoboye niyo mpamvu naramusabira n'umugisha birashika kazobona ikiganiro Imana yo mwijuru muharure ko nkugororoka ntabikora jewe jenyene n'abandi arabaha n'abandi barashikirwa icyo umuntu amaze n'icyo amariye abandi kandi agaciro k'umuntu gahagaze kuca ashoboye Imana ni ndende cyane Imana ni nini cyane n'ubuntu Imana yangiriye kubona nduwondiwe uno munsi Imana kicisha mu bikomere kugira ngo uze gukoresha ibikomeye hari gihe umuntu akwirukana mu nzu y'impangano ngo mvira mu nzu kumba guteye kubaka yawe igikere iyo bagiteye umugere hajya kesho gucunguruje harageze igihe jewe sigarana umuntu umwe nshobora gutelefona kuri telefone akanyitaba ihamagara abakomeye ikomeza bamwe yahamagara abwiye abantu ni mureke kwiyemera mwemera Imana ikibazo kiri he ukaza wumva umuntu ngo jewe ngo iyo nsenze ngo barindire ngo bazishikana kumva guteka iminsi ngo jewe uyu ngurambona jewe ngo ndakurahiye ngo bazishikana ngo je nsenze ngo utaje kunsaba imbabazi ngo utaje ngo upfukame ngo utaje ngo wishikane ngo ntibizokunda je ngo nzoduga umusozi ngo iminsi 3 ngo gusenga ngo nzovayo wemwe ngo nzova yari fire toka nta muntu numwe avumu w'Imana itavumye ntakangishanya ngo je ngo nzokuvuma ngo nzogira kuvumande ibintu byo gutegana iminsi nzokutugira umusozi ngo nzosenga ngo ivyanje barabiboshe baboshiki uzoma ngo twaragusengeye bagusengeye wasengeye ryari gusengeye mwana ngo samarira twaritse mviriza nakubwira uwo mutabanye mu butayo hajya ni Kanani ntabakenewe umuntu wagira munsi y'amavuta yo kwanaka dukwiye kuba munsi y'amavuta y'Imana dukwiye kuba munsi y'uburongozi bwa Mpwemu Yera kuko umuntu n'umwishinga uzotemba kandi uzovunika none ninda azokunga Ebe yes me aman hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane ni Turonsa Hotel Paradise on Earth. Yeah, ladies and gentlemen, murumugisha kuba mwarahisemo kubana na of course ino ni Diko Entertainment ukamenya ngo uno mwaka no gukora cyane tukagenera mu mbona kazoza y'igihugu je nitwa ndi kuri Laurence the son of God Dr. Vlove aka Diko aka D Ambassador twakiriye umumama asa neza tumusanze mu bibanza byiza aguwe neza mu kirere ciza n'umukozi w'Imana ntaza kuvuga mu izina kiretse agivugiye amakampa uburenganzira bwo kuza kurivuga mu nyuma turakwakiriye cyane murakoze cyane Diko ariko wowe uraterana ubwishime basubwishime no kuraba ariko bararaba badufasha cyambere navuze ngo asa neza abantu mudukurikiranye ntibona yuko no mu mama asa neza mbere beshi okay yo ntazavuga kuri mu mama ababwira ati twakiriye inkumi y'umutaraga vyakweli bari kubihari bonsubiza kwisoko bona noro dizuita yasha Mutama yaramaze gutera ibirindira hari umuntu yapanze akarere baje impande zose yaripanze oya rero ndakuravye ndabona ko Mutama yagukoye inkwano nyinshi
ariko nimba kino kiganiro yagikurikiranye asubire yagukugira kabiri numbarire yatanga izindi kabiri mvugira shamvugira nanje nzoca ngenda kwa mabukwe. Oh wow. Nta data bukwe nagiriwe amahirwe yo kubona ariko mabukwe arahari. Nanje niyongera nanje nzoca ngenda kwa mabukwe umushimira ati ndamushimire waribarutsa abandi wambyariye nanje umugabo mwiza cyane kandi niko biri. Wow. Uzi ngo ko hari umuntu Imana ihezagiza umugore akabaho buri nyuma nk'imyaka 5 yongera mukwa canke bitabaye muri iyo nzira akamana ama surprise y'abantu bari romantique bayakora kenshi ariko nk'inyuma y'imyaka 5 akamana ikintu ca surprise kinini cyo kuva ati ngire nshimira umugore wanje no udasanzwe umva ko babiryoshe rero n'abagore nabo babizirikanye bagashima akavuga ati nukuri Imana yampaye umugabo w'igitangaza marenda kubona muri abo jewe mbona bagushingira intahe nawe ukayibashingira nukuri ndakubwira ati umuntu akwiye kumubwira ko ari mwiza hakiri kare ukambwira ko unkunda hakiri kare nanje nkabwira ati ndiko ndagukunda nukuvuga yuko ibyo bikenewe je mabukwe ndamwiyumviriye hakiri kare nkamwiyumvira sawa sawa cangenda nta umenye niyo nciye ngati ngiye ahandi agaruka nkaba ndamubwira ko ndamukunda nkamubwira ko ari w'agaciro kandi ngifite byinshi ndamukeneyeko niyo nyumviriye mama nanje kandi cyana mu telefone kubera ko atari hafi ntavyo gutevya ngo urumva ngo rimaka ngo ku Noheri hari abantu bibuka urazi ko ari abantu bibuka babo muri irya minsi mikuru hatageze kuri bonane ato telefone mukecuru ati niba guha akanyama ngahura n'agakumbu mana nukuri sivyo ibyo bintu si byiza kubera ko habwo unyubukije ikintu kimwe uzahumva umuntu abwiye umuntu ngumva ngo tuzovugana ngo wa musi ngo narose ngo narose ariko hari igihe mu yindi minsi uronka ugasanga wa muntu numwibutse aho ntushikije isezerano nukuvuga ngo umuntu igihe cyose uzomwiyumvira kumuhezagira ntuzovyumvira umwibarabara uzoca kumurima ikashi uzoje kumurima ikashi hamuhezagira mugabo rero azi ikintu nibaza ushobora kwiyumvira kumuhezagira wejeje ibijumba kandi washaka kumuhezagira wabaze akanyama ukavuga ati reka ndindira akabenzi kaboneka hajya n'imikubi irafasha so nuko twinjiye umbabarire ubanze widondora abantu neza murakoze cyane ku mazina bamenyereye ku izina rya Koko Kezimana ndi umumama w'abana 5 abahungu n'abakobwa nabivutse ati no muntu bamwitonda ntawo biguha Jesse ndi muri babandi bemera bamwe abandi bakabahakana yemwe nukuri 5 ni kwanje yego muri sare dakushuma maze kujeyo 5 kandi sindava yuko ngenda ndumwe nkaza turi 2 rero nukuvuga ngo n'ubuntu bw'Imana rero ndumama w'abana 5 bamenyere ku izina rya Koko Kezimana ariko ubundi nitwa Claudine Kezimana mugabo by'ukuri uje uvuga ngo Mama Claudine ntuwontora uhereye aho mvuka naho ndi ntiwontora n'ukuri nefise amazina banyita kera banyita muhira geze kare geze kare apana bweze kare geze kare geze kare ntiwabajije iriki ishugwe iki iryo rintu geze kare ni zina papi yari yarampaye mama wa papa wa mama papa wa mama wanje niryo zina yari yarampaye kwa kundi utwara umwani wabo hanyuma bakamugabira ndabibona akamara n'igihe na papi mu kirundi bumve sokuru ni sokuru wanje hanyuma angabira inka iyo nka rero niyo nitirwa iryo zina iyo nka yitwa geze kare iyo nka yabyara inyana zibiri yabyara 2 yari inka nziza cyane gose kandi hajya ngira ko mbwira n'abavyeyi izina wita umwana keshi iramukurikirana iyo mpwemira iramukurikirana iyo nka yarashobora gukamwa hafi litiro 10 ku munsi barayikama aga 5 litre ego kandi si zino zateye ngo hazari nka za kera nakuze ndayibona barashobora kuyikama bayikama 3 ku munsi ego
iyo nka yari inka y'akarorero bayikama 3 ku munsi mu gatondo barayicanira bakayikama hanyuma kandi itashe ivuye kurisha baca bashika bayikama hama kandi ku mugoroba bakayikama mu gihe izindi zakamwa mu gatondo izindi zikakamwa no ku mugoroba mugabo yoyo iyo nka bayikama 3 ku munsi iyo nka niyo geze kare iyo nka niyo geze kare rero niyo bari barampaye jewe baca bayimpa kandi bampana n'inyana yayo sokuru nyene wagize umugisha kuva kera ukiri muto ndabishimira Imana nyene iyo nka nyene by'ukuri yarambereye umugisha barayimpaye hama kandi iyo nka yagumye nkurikirana nanje n'inyana ego iyo nka nta gisanira nuno munsi ari umuntu baba barahaye inka urumva ikabita gihari mugabo y'inyana yikomotse ugasanga nuno munsi wokwerekana ati ngijya iyazananye kuri geze kare bo hari ibihe byagiye bihura nazo hagiye umuntu agiye n'ivyo biramukurikira iyo nka mu gihe hari igihe c'abagwanyi baragwana hama ico gihe abagwanyi barahaca yego bahaciye ya nka basanga barayitwaye ya nyana nayo ndabibona bigiye bihe byabayeho bahaca bakagenda bitwariye n'inka baca kubijya nuko byagenze hama igenda gutyo yego sokura amaze kugenda urumva ntiyabaye akingabira izindi umva byaciye bihura n'ico kibazo batwaye inka nyinshi gose barayoboye tugitangura nasa n'uwatangiye kwinjira muri ayo mavuta y'umugisha navuze ati tugusanze ahantu heza ni hoteli waje kuruhukirako canke ni kumuhana aho usanzwe ubaye diko ureke kunchokotsa diko ngaha mwisi nta muntu avuze iwabo nakuna oya mbo mu mvugo ya hano mwisi nyene ukoresha imvugo ya hano mwisi umuntu aragira iwe ego aha rero ntunatsindaro n'umutware n'abana naho Yesu yaba yaradutije hamwe isi kugira ngo dushobore kuba turahabaye nakubwiye hari abantu mu mvugo nyene zigezweho muri kino gihe subi nyuma mu kwidondora gato numva bitudubiza sinzi impamvu mfite abana 5 n'umugabo umwe yego akakumugabo umwe rero akakumugabo umwe tugasurinye sinzi impamvu umugane wawe impwemu ihagarutse ukumva wo havuga birashika se umuntu akagira abana hama akagira umugabo arenga umwe ego urashobora kugira abana ugasanga abo bana bari ku bagabo batandukanye kandi ugasanga nko muri 5 burya bose nta nubwo araba umugabo umwe abantu bafite intaye zitandukanye jewe niba mfite abana 5 ku mugabo umwe nyene hariho ndafise umuntu turazinanye ariko nawe mvuga izina afise abana 6 ku bagabo 6 nyene come on uwo muntu uramuzi mu gihugu citwa Burundi Burundi nyene afise abana 6 ku bagabo 6 nyene umva niyo mpamvu rero nanje ndabivuze ntibave baca bibaza ko ndi muri abo abantu bandika amateka kwinshi kweli yego umwana wese afise se yego mba uwo muntu sinshaka ko tumutebako ariko tumuvuge ko gato byagenze gute kuko hari igihe twamucira urubanza tugasanga yagiye ahora n'ivyago vy'uko arubaka avyaye swata gapfakara cyangwa kahukana kuko kwahukana umuntu ashobora kwahukana bitavuye kuri we sinzi ko tucemeranye akitwa gusa wagumye agerageza ari mu byagenze uko yaragerageje cyangwa ni bimwe byo kubasuma kubahaha oya nyene kwa kuntu ufatana n'umuntu hamukisanga wamuvyayeko Antete yarigeze kumenya icitwa uruko yarabanje araja kubaka yego avyara uwa mbere byarakunze aragenda arubaka mugabo nta etat civil afise nta etat civil afise hama arubaka nyene biranka nyene hama bimaze kwanka hahitamwe kwishakira ubuzima yego ndashaka kwanza ko byanse avyaye kangahe kunchura yaravyaye rimwe hama biranka hama afatana n'uwundi asanga nyene yamuvyayeko hama nyene afatana n'uwundi amuvyarako amakuru arabandanya nkuko nyene amakuru arabandanya rero bafite abana 6 kandi wa 6 warakuze yara mu myaka hafi 15 aha wobona doje kino kiganiro twumva yindi nkuru yuko agire avyaro
Mbazohereza kuri miburo mbazo muvyara ntakirimwo none aracari muto vrema muri kuramuraba ni muto yovyara kabisa nundi yo muvyara bo uwo muntu ntitumucira urubanza mugabo sinovuga ngo isi yamwereye neza kuko numva bitaryoshe cyane niyo mpamvu tugiye kubikompara n'ivyawe nca numva we wagiriwe ubuntu ko buri mu rugo rwiza ufise umutware n'ibibondo vyawe hatabayeho mw'ivyo bindi bintu je numva ari urugo ruryoshe. Bon ndashima Imana kubera ko mu myaka 12 nta kofe ndakubitwa n'ukuri. Oya nta kofe ndakubitwa. Aho nta kofe ry'umugabo uzi. Mana no ndamubesheye. Mana yanje mu bantu Imana yezagiye burya ndimwe. N'ukuri. Ndabishimira Imana. Na rimwe ry'ugwinjizo ntigeze. Oya n'ukuri. Oya rega. Iko je mugabo wanje ndamukunda n'ukuri. Yo wow. Ndamukunda kubera ko ndamubona mushyira papa. Wow. Ndamubona mushyira papa. Kubera ko ntanagiriwe n'amahirwe yo kubona papa wanje. Ivyo papa ari kunkorera kenshi umuntu aba akeneye arabikora. Umubona mushusho ya papa se gute kandi umva papa utigeze unamubona? Oya kubera ko basigwa rukundo nari kwifuza cyane ko papa yonkunda. Kwa kundi rumwe nyine umuntu abonera hanze. Ego. Ya affection y'abavyeyi kugukinisha gute. Aramenya icyo umugore akeneye. Wow. Hama ikindi naco n'umuntu akunda abana cyane. Ikindi naco ni umukozi w'Imana pe. Nawe yirengagiza. Rero no kuvuga ngo ayo mashusho canke abo bantu tuba dushaka kubumva. Niyo mpamvu ndanamusabira n'umugisha birashika kazobona ikiganiro Imana yo mwijuru imuharure ko nkugororoka. Ntabikora jewe jenyene n'abandi arabaha n'abandi barashikirwa. Aka kantu yaba ntari nubatse kari kunjya we. Rero hajya kenshi icyo umuntu amaze ni kinini cy'amari abandi. Yego. Icyo umuntu amaze ni cy'amari abandi. Yego. Kandi agaciro k'umuntu gahagaze kuca ashoboye. Yego. Rero no kuvuga ngo n'umugabo ashoboye. Iyo tuba bitameze neza ni kamera yawe ntiyari kumbona. Yari gusanga hose nuzuye inkovu. Yego. Cyangwa tukadodora hano. Imigeri karisha ati do bintu nibo bizane hano. None baduhaye ikaze rizima bavuga ati mukeneye umuvyeyi. Muyage mushatse munajyame aragutse. Nukuri atanga indaro ntangorane nukuri turashima kuri ico kintu. Yesu yarakivipfuye. Imana numugabo ameze gute? Ufatiye ku buntu yakugiriye numvise butagiriwe bose. Wumva Imana wo yivuga gute ufatiye ku rugo ndazi ibishinga nawe ufise ni byinshi. Ufatiye ku buzima bw'urugo gusa. Imana wumva ari ikintu wobwira abantu gute? Shadiko. Imana yongora kuvuga. Kubera ko Imana ni ndende cyane sinoyihwanya. Imana ni nini cyane sinoyihwanya. Ni ndende cyane zishobora kuyishikira. Ni kuvuga ngo n'ubuntu Imana yangiriye kubona nduwondiwe uno munsi. Kubona wajiho nyine tukabonana tukavugana n'ubuntu. Abasore bavuga kantu ngo ni nema. Ni nema. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana akenshi bugushikana aho tokwibaza ko woshitse. Ugasanga imigisha yo kumande zine zisirikira kurondera nawe ubwawe atavyo wazika. Rero je kuba ndi hano nakubwiye ngo n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana akenshi ubuntu bw'Imana bugushikana udashobora kwigeza. Rero nanje kuba ndi hano n'ubuntu bw'Imana suko nasenze cyane. Oya suko ndumusatirize ku misozi. Oya nuko n'ubuntu ni nematu n'ubuntu ntumbaze birebire ushaka kunyihorere. Bo reka aho tunahareke ubuntu bubara ubuntu ariko unyibukije n'akandi kantu nigeze kubona uvuga ngo Imana hari igihe gucisha mu bikomere kugira ugere mu bikomeye. Ubwo nawe mu rugendo rwawe ntiwigeze ubanza gukomereka kugera ugere mu bintu bikomeye cyangwa ugere mu buzima urimo uno munsi butumye uno munsi nakwe tunadodora hano tukumva yuko utekeye ikintu kinini muri wewe woha abantu kumbure nawe bimwe mu byo baganiriza bikabafasha. Shadiko ukubona aba bantu bose bangana ukabona amazu yo mu gisagara nuko angana ukabona imiduga n'amakinga n'amamoto n'abagenda n'amaguru buryo uko bangana niko nta zabo zingana. Ego shatse kuvuga yuko uko abantu bangana mu gisagara niko ni ntahe zabo zingana. Rero Imana kenshi nkuko wabivuze akenshi gucisha mu bikomere kugira ngo uze gukoresha ibikomeye. Aka kantu nakabonye wawe. Ego. Zakweli. Nukuvuga ngo umuntu kenshi diko ntakwiye kuzaratinya kenshi bigerageza. Hari igihe umuntu akwirukana mu nzu y'impangano ngo mvira mu nzu kumba guteye kubaka yawe. Ego.
kumbe iyo jambo nico risigura cyane gose. Hari igihe umuntu akubwira ati umva uhereye ubu ndakwirukanye mu kazi, ivyo nahamare na amafaranga naho ndaguha nanzo turaguha mu kazi kanje, umushahara naho ndaguha, umushahara naho ndaguha ndawuhagaritse, uhereye ubu stop. Kumbe we muri ico gihe ukarira ngo akazi karaheze, imiryango yanje yose irugaye, aho nagomba guca ntahari, none ubuzima bugiye kubaho nabi. Kumbe Imana yari kiragutegurira ikiraro ugomba gucako kugira ngo ushobore nawe kubaka ivyawe. Yego. Rero umuntu kenshi igikere iyo bagiteye umugere hajya kenshi gucunguruje, kigenda kirasimbagurika intambwe ku yindi, ariko giteye umugere kirababara ariko gishika kure. Bivuze ko nawe mu rugendo wagiye urabamwo warahuye n'utuntu dusa nuko kuntu ukamenga kararirimye biranse cyangwa ugahura n'ivyago, kumbe biriko biragutegurira kuzoba icuru no munsi. Imiryango yose ukamenga yugaye. Ndiko je harageze igihe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Urabona Bujumbura hiri kwingana. Harageze igihe jewe sigarana umuntu umwe nshobora gutelefona kuri telefone akanyitaba. Abantu babiri. Bana abantu babiri nari ndabafise vy'ukuri. Babiri batarenga. Ngihe umuntu w'Ibujumbura ubona azinanye n'abantu benshi menga ni gihugu. Ego, jewe ndavyibuka nakora ama publicité. Nakora ama publicité ico gihe kuri CCB FM Plus. Kuri CCB. CCB FM Plus namafise kiganiro chaque samedi nategeza gukora. Ego. Hanyuma nkagira ico kiganiro cyaba ari kiganiro kijanye nakunda gukora ikiganiro kijanye na shaving powder. Nisho nakunda gukora. Hama nkongera twakorana n'abajya ba Prosper. Nukuvuga ngo ico gihe harageze igihe ibintu byose biri bloka. Hamwe sigarana apere y'abantu babiri abitwa ko arabagenzi. Wana abagenzi nasigaranye umuntu umwe wenyene narambwiye ati yaba bece nkanyerese ngomba kugusiga. Nuva byibrotse abantu bose bahise bakupfako. Byose byaranse umva umuntu umwe haragera igihe ugaca mu bintu rero hamwe ata muntu umwe ashaka kugutahura. Hamwe bisaba ko ari Imana yonyine gutahura. Nanje revyo bihe nabibayemwo. Ntama numva ukora ibiganiro by'intahe ne yangira hari. Ivyo bihe narabibayemwo. Hamwe jewe ngira na accident mwibarabara. Ndabura umuntu umwe ntwara muri clinique. Ndabura umuntu numwe antwara muri clinique. Oya. Wari umaze kubaka. Narabaye narakoze accident mvuye mwijabe, moto zari zikirengana, ndagira accident neza haje imbere ya clinique. Ni moto ndabura umuntu numwe ashaka kunkorako. Ariko Imana ingirira ubuntu. Abamotare bagenzi biwe bavuga ati uyu muntu reka tumutware mu bitaro. Yego ncampura n'ikiganza c'Imana nico candokoye. Rero kuba wenyene ntibisugura ko Imana yaguhevye. Oya Imana ica mu bantu kujya shetani ica mu bantu. Ico tukezi twese. Rero ko ndavuga ngo Imana igucisha mu bikomere kugira ngo izo gukoreshe mu bikomeye kandi ngo ntihamagara abakomeye ikomeza bamwe yahamagara. Wow. Warongeye uravuga ati abantu nibareke kwiyemera bemera Imana. Eti byateye umuntu muragirana n'akanaki kubita ko bituza ngo ngirenda kutubugira umusozi ati bino bintu bavyibagirwa hano washaka kuvuga iki? Diko we nawe ugumunzana mwe ibintu. Oya ukunda kuvuga amajambo y'ubwenge niyo mpamvu manumva twoyagarukako. Diko nabwiye abantu ni mureke kwiyemera mwemera Imana. Ikisigaye cyo kwiyemera hajya nubona ko abantu twese tuko turegerana. Isi yose yuzuye ibibazo. Mbega none ushoboye ninde? Ushoboye ninde? Muri abo bantu. Yego. Muri abo bantu nta urimo. Nta urimo? Oya. None Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose no uduha inkomezi. Sivyo? Mwaretse tukareka kwiyemera, tukemera ubushobozi bw'Imana n'ubutatu butagatifu bwira muri yo. Nta mamizirima nabo bakemera iyo Mana nyene. Ikibazo kiri he? Ukaza wumva umuntu ngo jewe ngo yonsenze ngo barindire ngo bazishikana kumva guteka iminsi ateba ngo mugabo urazi ikintu nizera kiri aho hantu. Ego koko nimba akanwa k'umukozi w'Imana karema nimba dusenga tukumvigwa kubera ikinyene ungiriye ibitari byo ntohamagara Imana yanje we mugahura.
kare kashadi ko ndakubwira kano kantu kumve neza diko umuntu nakubwira ko yemera umusaraba umuntu nakubwira ko yemera umusaraba uzobanza umubaza umusaraba yemera wariwe hari umusaraba wa Cyagisuma hari umusaraba wa Cyagisuma n'umusaraba Yesu yabambweko n'ubona abandi babambweko bagiye bakora ibyaha dufate rero uwo muntu yemera ujya musaraba OG wa Yesu Kristo numva mare hanyuma ugasanga reka ndabe nk'iki ugasanga ni nk'umuntu dufata uradandaza akunda kwivanga mu rudandaza rwawe kugira uhombe kandi ukabibona ko ari byo we ukabusenga kubera ko utovuga ati ngenda kudugira umusozi mbabarira ngenda kudugira umusozi uzobona diko je sindi murabo uranyumva neza umuntu avuga ngo jewe uyu ngurambona jewe ngo ndakurahiye ngo hengo bazishikana ngo je nsenze ngo utaje kunsaba imbabazi ngo utaje ngo upfukame ngo utaje ngo wishikane ngo ntibizokunda barabikubwira ko umusozi ngo iminsi 3 ngo gusenga ngo nzovayo wemwe ngo nzovayo ari fire toka ngo nzovayo ndagahe sivyo ozigituma nta muntu numwe avumu w'Imana itavumye ngo bicemo umuntu ashobora kuguheranira mu mvo zibiri mu mvo zuko yaburaniwe bitakunze ko ashobora gushitsa canke akaguheranira nyine uko rero no kuvuga ngo muri ico gihe niwa muvuma ari mu ntege nke ntibeze ngo uzoshe mufata ngura umukozi w'Imana oya nako birivuga ngo twahawe ubushobozi bukandagira inzoka na sikoropiyo numva twahawe ubushobozi bwo kuvuma abantu erega nyene abo bantu bari mu inzoka twozikandagira reka nawe nyene usanga wa mukandagiranye bwa buntu bw'Imana umuntu bumuriko naho worara uravuma gute ntibizofata oya reka umuntu ari mw'Imana by'ukuri ntakangishanya ngo jengo zo kuvuma ngo nzogiri kuvumande ibintu byo gutegana iminsi ibintu byo kuduga umusozi rero n'amanyanga ngo nzokudugira umusozi ngo nzosenga ngo ivyanje barabiboshe baboshe iki nagomba ndakubwire igihe cy'Imana yo kigeze ibintu byose birikora uzoma ngo twaragusengeye bagusengeye wasengeye ryari yego ushobora kuba waransengeye ni sawa aho warakoreshejwe umva bwa buntu bw'Imana nyene bwaragukoresheje ariko hari n'umuntu ahengera ibintu bishushe urwagwa ruhiye abo nyene kubera iki batabivuga bakirutarika canke bagihomba ukiri muri bya bihe bibasingwa kusanga mwana wa mama nta kintu ndakumariye ariko ndi kumavi nanje ndagusengera yego canke ngwaze byibura mwirigwane n'umunsi umwe mubabarane mwaga cyahengera cyagihe nyene ibintu bihiye naragusengeye mwana ngo samarira twaritse mviriza nakubyira uwo mutabanye mu butayu hajya ni Kanani ntabakenewe aka kantu gasubiremo sindakumvise neza uwo mutabanye mu butayu ni Kanani ntabakenewe nukuvuga uwo mutacanye muri bya bigeragezo ngo mumva mu bibemwe bya bintu byose mubabaye umuntu acaza rero ngo yo ngo ibintu bimeze neza abo bantu tubaharura muri zanjyajya umuntu afite ikibazo mugereko utamugeze ko mu telefone cyanye mu gihe wabimenye ntuvyirengagize sivyo rero ibintu byo ngo kudugira umusozi ivyo bintu sivyo ibyo ngo kuduga umusozi aho yareka ariko hari n'umuntu akubwira ati jewe mu gusenga canke mu kukubwira ko bizoshoboka ati jewe ndi musi y'amavuta yo kwa hano abantu baba bakaze no mu gusenga ukavuga ati musi y'ibirenge vya naka ngirenda kuvugutira umuti akana ko nako wemera diko twakuze twumva ngo yewe Mana ya Aburahamu ngo Mana ya Isaka Mana ya Yakobo sawa kandi biranditse mu bitabo biranditse sawa ariko ubu nanje novuga ati yewe Mana y'u Burundi kubera wayibonye yego yewe Mana y'u Burundi canke havuga ngo yewe Mana wakoreye ibitangaza abanaka Mana wagiriye mariage diko nako none kubera kuba warayibonye hage rero umuntu wese yivuga wamuhaye ariko rero ntaninze kubitebako nka jewe umuntu ambajije nkuko twatangwe tuvuga ngo tureke kwiyemera twubaha Imana rero no kuvuga ngo iyo umuntu yagiriwe ubuntu ntaraba nkuko abandi baraba nahe biba ari bibi wabivunja mu ibyiza ubu rero wari kuravuga ku kintu kijanye ku mavuta ayo mavuta kutugira umuntu umusozi oya reka byo kubera ko ufise imigenderanire idasanzwe n'Imana diko nagomba ndakubwire ngo nuwahawe urufunguzo rwo kuvuma ngo kiboshe mw'isi kizoba kiboshe no mwijuru umenya ruge rufunguruzo ntacyo yigeze arukoresha
umuntu yagucumura ko uramubabarira ibiheta ngabo umuntu nagucumura ko uramubabarira ibiheta ngabo indwi ku ndwi ariko naguma ndakubwire ngo usanzwe aho ukijijwe biroroshe ivyo ukorera abandi nivyo nawe ukoregwa waba ukijijwe cyangwa udakijijwe icyo umuntu abiba nico yimbura maripo ya zambi ni hapa hapa duniani si sawa rero bari kuravuga ngo amavuta nk'ubu nkawe nk'akarorero urabona umukozi w'Imana mu nzira ukorera mu Imana of course haba rimwe urasangiza abantu ubutumwa ukanabivuga cyane biciye mu ndirimbo nk'ubu wewe uri munsi y'amavuta yande uri munsi y'uburongozi bwande ubayeho atadadi mvureza ndakobyera tubwizanye ukuri turi imbere ya kamera umuntu wese arakwiye kugira umuntu amurera muri spirituel papa w'impwemu papa w'impwemu sawa kuko nawe hajya ugenda gusenga urashika ukicara bakakubwira ubutumwa abari kuri programme ndetse batoranijwe uwo munsi ariko nuko umenya yuko si vyiza kuvuga ngo umuntu wagira munsi y'amavuta yo kwanaka none dukenyene tuwe mu burongozi bw'abantu uburongozi bw'Imana tubwibagire tuko turi abantu b'Imana ariko uretse akantu ushaka kumfasha urasoma Bibiliya no kunsumvya umugabo yitwa Eliya nta mutamana yasigiye Elisa yari umusigi niwumva yuko Elisa yasigaye akorera mu mavuta ya Eliya none hagiyo Eliya tembagara mva batari bashabajana na Elisa gutembaho atemye nawe arinza waramukurikiye ukabangura imusi y'amavuta yiwe arinza atemba nawe none Elisa kumbura ko impwemu yawe yarakoretse ko umuntu atazigera atemba niko niyoza none nuwumva wowe bivuze neza ati Eliya na Elisa harabaye guhanahana imitamana tubivuge gutyo onye none hage iyo Elisa atembagara Eliya we ntiye guca atembagara umva ko bari connected yarambwiye ko nzo gusigira umutamana bari connected bivuga ngo hageje nakuye mu ijambo rivuga ngo kuba maso kugira ataba maso ujya mutamana ntabwo yari kuronka yego yarabaye maso urabona baraduze aramukurikirana baraduga neza cyane rero menga bajazaye ariko nimba ndavyibuka haragaruka amaso bivuga ngo je nanje nasomye irindi jambo riri muri Luka rivuga ngo ni mube maso nk'abarorereye sobuja sawa yego riri muri Luka nukuvuga ngo umuntu wese arakwiye kuba maso yego mu kigo cy'Imana mu vyakora no mu vyavuga arakwiye kuba maso nk'urorereye sebuja kubera ko Yesu ngo azuza nk'igisuma sivyo rero nidukwiye cyane gushira umutima sinovyanka ni byiza kugira umurezi w'impwemu akorera ariko cyane cyane dukwiye kuba munsi y'amavuta y'Imana dukwiye kuba munsi y'uburongozi bwa mpwemu yera kuko umuntu n'umwishinga uzotemba kandi uzovunika none ninde azokunga kw'Imana tubwiye ngo nzobomora ibikomere ko nzi ko mwakomeretse kumbure kujya umuntu azoca kudugira nawe nyene umusozi none wa muntu aciye kudugira babandi baduga imisozi menga bagiye gusengera abantu nawe kumbure ujya nawe ko aza kudugira umusozi agiye kuvuga ati Imana ni wiruru no muntu wa muntu rero natemba muzoca mutembagarana ariko gusa umugani wawe none ko umuntu apfa nkuba gutanze gupfa ugasigara ku isi none uzoca usigara mu musi y'amavuta y'ikiziga oyambarira n'ukuri ndakubwire gadiko turakwiye kuba munsi y'uburongozi bwa mpwemu w'Imana iyi si rikiya dutwara ahantu hadashobotse iyi si impande zose n'intambara imuhaza intambara hirya no hino ku isi ariko Yesu yavuze ngo ntimugire ubwoba naranesheje sivyo ubu hariko haba ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo bw'uko umuntu abura umuntu akijijwe n'udakijijwe ariko nusenga Imana izokwibira ibanga izokwereka inzira ucamwo hanyuma ntuzocika umugongo hama iki kirenze byose twige guca bugufi tureke kuvuga ngo banaka we wende ngo jewe ngo ndakomeye twagiye tubona ingoma zo mwisi zigenda zikurakuranwa ariko ingoma ya Yesu ntihangurwa Dico Entertainment.